Shalom shalom, turabaramukije abakunzi bariko barakwirikirana ibiganiro vya Heritage TV. Jewe muriko murumva amajwi ni Evangeliste Nduwayo Jean, nagiriwe ubuntu n'Imana yo mwijuru gusangira amajambo y'Imana namwe. Kaze rero dusangira amajambo y'Imana, n'amajambo tugiye gusangira n'amajambo aboneka mu cete ca Yohana igice n'umunani, turaza guhera ku murongo wa 31 n'umurongo wa 34. Imana yo mwijuru rero ibaho umugisha kubw'aya majambo tugiye gusangira. Dusenge Imana kubw'ijambo. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane uruhoraho kubw'aya majambo tugiye gusangira nawe. None turasenze uhoraho Mana igira neza ngo amajambo tugiye gusobanura twebwe tugiye kuyavuga turi abana b'abantu, ariko ntaba ari twebwe. Izina ryawe rikomeze kubiherebwa icubahiro. Turasenga ngo mpwemu yera duhishurire amabanga adasanzwe kubwira ijambo, aduhishurire ico ijambo ry'Imana rishatse kutwigisha. Ibisigaye uduhe Data uhoraho, iri jambo ry'Imana rimeze ibikomeye, ivyizero bidasanzwe, riremeshemwo ibimenyetso vy'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo, kubagiye kuryumva n'abagiye uhoraho kuzoryumva mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Mana yo mwijuru rero nihabwa icubahiro. Aya majambo aboneka mu cete ca Yohana igice n'umunani, turaza guhera ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 34. Reka tugende mu ijambo mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati, nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje nyakuri, kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Baramwishura bati, turi uruvyaro rwa Aburahamu, ntaho twigeze kujakarira umuntu n'umwe, none uvuga ute ngo tuzohabwa kwidegemvya? Murongo wa 34, Yesu arabishura ati, nukuri ndababwira, ukora icaha wese n'umuja w'icaha. Amen. Imana yo mwijuru rero ihabwa icubahiro kubw'aya majambo. Abayuda Yesu yariko arababwira ntabwo bariko barahuriza ku kintu kimwe. Abayuda bari bazi ko bidegemvya, ariko Yesu yaraje kubereka umwidegemvyo wabo kudahwanye nuko ubutumwa bwiza buri. Yaraje kubabwira umwidegemvyo nyakuri, ariko nabo baratangara bati, mbega none twebwe tujakariye iki ko twebwe tutigeze kujakarira umuntu n'umwe, ko twebwe turi mu ruvyaro rwa Aburahamu? Ariko Yesu ico yarashatse kubabwira kwari kugira ngo bajakare nkuko bari bajakariye, kuko abayuda mwibuke yuko bari bishimiye ugukebwa, kandi ugukebwa kwabo kwari uko mu buryo bw'umubiri. Ariko Yesu yarabazaniye ugukebwa ko mu buryo bw'impwemu. Yarashatse kubabwira ngo mwebwe naho mwitwa ko muri abana b'Imana, mwajakariwe n'ugukebwa kwavuye kuri Aburahamu, ariko yarabazaniye ugukebwa kwaje kuzanye ku buryo bwo kwizera ngo bacungugwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero bamaze kumubaza baramubwira ati, mbega twebwe tujakariye iki ko tutigeze kujakarira n'umuntu n'umwe? Ubasha kuvuga ngo uzoduha kwidegemvya nitwamenye ukuri? Uko kuri nukuhe? Mbega none tuzokwidegemvya gute? Nawe mu Kristo tuko turasangira aya majambo. Urashobora kuba uzi kuri umukristo, urashobora kuzi ko vyarangiye, urashobora kuba uzi ko Yesu yabirangije, ariko hari ikintu kanaka ujakariye kandi ukabutakizi. Abarundi barayamaze bati, iyo umuntu amenye ingwara ashaka gukira ingwara arayirata, kandi kugira ngo uyirate nuko umaze kuyimenya. Ego ushobora kuba ujakaye ariko utarabimenya. Ushobora kuba ujakariye idini kanaka ariko ukaba utarabimenya kujakariye idini. Ushobora kuba ujakariye umukozi w'Imana kanaka. Hari abantu benshi bajakariye abakozi b'Imana uyu munsi. Bavuga bati, twebwe nta mpamvu yo gusenga ko dufise umushumba, dufise pastor, dufise profete wacu, dufise dadi wacu adusengera. Nta mpamvu yo kwiruhisha twisonzesha, nta mpamvu yo kwiruhisha dusenga ko dufise uwudusengera. Nagenda babwira ngo mujakariye umuntu, mbega ninda dusengera? Ni mpwemu yera adusengera. Nta mwana w'umuntu uyu munsi wo kugusengera, ni wenyine wo kwisengera. Hanyuma yo kwisengera mpwemu yera akakunihira iminiho utobasha kwinihira. Birashoboka ko ari isengesho ryawe ridashika. Ego simvuze ngo ntitugasengeranire, turasengeranira kuko Bibiliya iravuga ngo nitwikoreranire imitwaro. Gusengera uwundi muntu ntabwo ari icaha, ariko
ni icago kuba udashobora kwisengera, ni icago kuba utogwara ingwara ngo wisengere imbere y'uko usaba amasengesho abandi, ukumva wowe nakatagusengeye wopfa, ukamengo nakadahari we ntiwobaho, nakadahari ntiwodandaza ngo wunguke, nakadahari nta kintu kimwe woshikako. Muri ico gihe ndagenda kubwira ngo ntiwidegemvya, urajakariye umuntu kanaka. Hariho abandi bantu bajakariye amadini, akubwira bati rega twebwe dusenga muri iri dini nitwe dusenga neza, abandi ntibazoja mu ijuru, abandi ntibasenga nyakuri, bari abantu twe ntituzi ivyo basenga, bari abantu ahubwo sinzi uwabaroze, twebwe nitwe dusenga vy'ukuri. Nagenda kubwira ngo nawe aho habere magabo urajakariye idini. Nagenda kubwire rero kubw'ijambo ry'uyu munsi turashaka turondere mbega ni gute umuntu yoba uwidegemvya mu myizerere yawe, ni gute umuntu yoba uwidegemvya mu ijambo ry'Imana bihwanye nuko ijambo ry'Imana rivuga. Abayuda bo bari bazi ko batajakaye, bari bazi ko ari abantu bidegemvya, kandi bari bazi ko ari bo bagororotsi, bari bazi yuko ukugororoka kwabo kuvuga kugukebwa kutabasha gusubirwa n'ikintu na kimwe. Ariko Yesu amaze kuza ababwira ngo mwibuke ugukebwa ko mu buryo bw'umubiri. Paulo yabivuze neza, ababwira ngo ukukebwa ko mu buryo bw'umubiri uku nako kubasha kumarira umuntu kiretse gukebwa ku buryo bw'imwemu. Abantu benshi uyu munsi baracakebwa ku buryo bw'umubiri nubwo batabibona. Mbega bigenda gute? Ushobora kuba uzi ngo jewe ninambara ninabasengera mu idini kanaka ndakijijwe, ndumukizwa, nzokwambara uku tayari ndumukizwa biraheze. Mbega gukizwa ni gute? Nagenda kubwira ngo gukizwa suko ku buryo bw'umubiri, ariko gukizwa nubwo mu buryo bw'imwemu. Abandi nabo baragiye bajakarira amadini kanaka bati twarakijijwe. Ugukizwa kwa bakavuga ngo ko tudasengera mu bamizirima, ko tudasengera mu bakatolika, ubu twitwa bakizwa. Ku rugezo nuko iyo ubajije umuntu ngo mbega umukizwa ninde, akubwira ngo umukizwa nurya muntu yakiriye Yesu, hama akaba atakivuga Yesu, akaba avuga Yesu. Ni wa muntu atagisomisha pure ariko avuga Yesu. Nagenda kubwire ngo uko gukizwa nuko mu buryo bw'umubiri, uburyo ko gukizwa ko mu buryo bw'imwemu aribwo na Yesu ashaka. Arashaka abantu bizera ijambo ryiwe hama bakarigendera, bakidegemvya mu buryo bw'ijambo atari uburyo bwo kuganzwa n'idini. Ushobora kuba waravuye muri katolika ukinjira muri Pentecote canke mu rindi shengero kanaka. Nagira ndakubwira nimba ugifise vya vyiyumvira ugikora kwa kundi utaratera intambwe mu buryo bwo kwizera ngo ushitse ijambo ry'Imana rivuga, ntaho utandukaniye naho wavuye. Ariko nagira ndakubwira idegemvye, widegemvye mukuri kw'ijambo ry'Imana, wizere Yesu hanyuma uhabwe mwemu yera. Uwo mwemu yera agushitse kukugororoka. Muntu zeye muri Yohana igice ca 14:46 niho havuga ngo ariko umwitsa ari we mwemu yera, uwo data azorungika mu izina ryanje niwe azobigisha vyose kandi azobibutsa n'ivyo nababariye vyose. Ndagenda kubwira uyu munsi ndizera ntakekeranye nta muntu numwe yagendanye na Yesu uyu munsi akiri muzima. Nta mwigishwa wa Yesu uyu munsi akihari ku buryo yodushingira intahe akatubwira ivyo Yesu Kristo yavuze, akatubwira uko yagenda, akatubwira uko yasa, akatwereka ifoto y'uko yari ameze. Ariko nagenda kubwira Yesu uramuzi. Umuzi gute? Kubera ko mwemu yera abasha kumuguhishurira. Uwo mwemu yera rero Bibiliya ivuze ngo numwitsa. Numwitsa azokwigisha ivyo Yesu yigishije n'ivyo atigishije, guko waracabandanye igikorwa. Yesu amaze kugenda asiga abwiye intumwa ngo vyoba vyiza je ko ngenda kugira ngo ninagenda mwemu yera azobazako, kandi niho amaze kubazako muzoronka ubushobozi. Nagenda kubwira ntushobora kuronka ubushobozi mu gihe udafise mwemu yera. Ntushobora gusobanuka ku ijambo ry'Imana rivuga udafise mwemu yera. Uyu mwemu yera niwe ashobora kugusobanurira ivyo Bibiliya itashobora kugusobanurira. Uyu mwemu yera niwe ashobora kugusobanurira kubw'ivyizerwa wizera. Urashobora kuba wizera imyizerere kanaka y'idini kanaka canke y'umukozi w'Imana kanaka, ariko ukabura yemeje, ukaba uyashingira intahe ariko utaramenya kwa rukuri. Mbega wamenya ukuri gute kuvy'ivyizerwa vyawe? Wamenya ukuri gute kubwiye idini canke ishengero ryawe usengeramo? Nagenda babwira nubwo dufise amashengero menshi, nubwo dufise abigisha b'amajambo b'Imana menshi, Bibiliya iravuga ngo hazoba umwungere umwe n'umukukumwe. Uwo mukukumwe ni uw'abantu bizeye Kristo hanyuma bagakora ico Kristo yabageneye, bujujwe mwemu yera,
bakagendeshwa na mpwemu yera. Mpwemu yera akaba ari we abigisha, hama bakagendera mu byo mpwemu yera abigisha. Uyu munsi hariho abakristo benshi batazi yuko bafise mpwemu yera canke badafise mpwemu yera. Bakababwira bati ko twebwe twabatijwe mu mazi menshi nitwe dufise mpwemu yera. Abandi nabo gasanga ko baterana amajambo bati mwe mwabatirijwe mu icupa, baba basutse ko n'icupa, ko mutabatirijwe rero mu mazi menshi ntimubasha kuzura mpwemu yera. Ivyo vyose ni imyemerere y'amadini kanaka, ariko mbega mpwemu yera aguhishurira iki kuvyerekeye iyo myemerere yose? Mbega mpwemu yera araguhishurira ko husengera? Mbega mpwemu yera aho usengera niwe yakubwiye ngo hasengere? Mbega amasengesho usenga mpwemu yera niwe yakubwiye ngo basenguko? Nagenda kubwira mpwemu yera arigisha, kandi mpwemu yera niwo mwigisha twahawe. Ntugire ego ntituvuze ngo nitwigishwe n'abantu, kuko mpwemu yera arashobora guca mu bantu akababwira ngo bwira ubwoko bwanje bigisha ibi n'ibi, ariko nawe urakeneye mpwemu yera kukwemeza ivyerekeye inyigisho twigishwa, kuko inyigisho zose ziko ziratambuka ngaha mu mashengero atandukanye. Ubutumwa buriko buravugwa bwose subushigikiwe na mpwemu yera. Hari ubutumwa bwigisha gukunda abantu, hari ubutumwa abantu bigisha kugira ngo barondere ivyinda zabo, hariho ubutumwa buriko buratangwa bwigisha imyemerere kanaka ariko inyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu mvuze ngo urakeneye kuronka mpwemu yera kugira agusobanurire. Mbega none mpwemu yera umuronka gute? Mbega mpwemu yera avahe? Nagenda kubwira muri Luka igice ca 11 ku murongo wa 13 niho avuga ngo none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega se wo mwijuru ntazorushiriza rwose guha mpwemu yera abamumusavye? Haleluya. Nagenda kubwira rondera mpwemu yera, sengera mpwemu yera. Numara kumuronka uzogira ukwidegemvya. Ntushobora kugira umwidegemvyo mu gihe udafise mpwemu yera. Urashobora kwidegemvya ariko uwo mwidegemvyo wawe ukaba utandukanye n'ijambo ry'Imana rivuga. Urashobora kuba widegemvya ariko ugasanga uwo mwidegemvyo widegemvya wataye cyane ivy'Imana, uri kure cyane y'Imana, ariko kubera ko umutima wawe wamaze kuwubesha, kubera ko umutima wawe wamaze kuja kure, ugasanga uwo mwidegemvyo wawe ni wo mu vyaha. Imana ntikuzi, ariko ugasanga ishengero rirakwemera. Ego urashobora kwemerwa n'ishengero, urashobora kwemerwa n'umukozi w'Imana kanaka, ariko mbega mpwemu yera arakwemera? Mpwemu yera aragushigikiye ufitanye imigenderanire myiza nawe? Mbega mpwemu yera aragushigikiye ku masengesho usenga, uburirimvyi bwawe, ubuvuga butumwa bwawe, canke igikorwa kanaka ukora? Mbega ugihabwa na mpwemu yera canke niwe wavyigeneye, canke wahamagawe n'umuntu, canke nawe uri mu bahamagawe n'inyungu zabo? Paulo yavuze ngo abo imana zabo ngo ninda zabo. Nagenda kubwira mpwemu yera arashobora kuguhishurira igikorwa ukora ko ari igikorwa cawe canke ari igikorwa wihamagayemo. Mpwemu yera ashobora kuguhishurira kubw'ivyizerwa twizera. Mpwemu yera ashobora kuguhishurira kubw'ikintu cyose kugira ngo umenye ukuri. Nagenda kubwira nibi vyaha twigisha, nibi vyaha twumva, hari ibintu byinshi tumenya ngo si icaha, ariko mpwemu yera akakaba kikitwara ko nk'icaha. Ufise mpwemu yera azogusobanurira icaha, agusobanurire na Bibiliya, kuko Bibiliya urashobora kuyinjiramo ukayisoma ku munsi, mbere indome zose ukaba wazifashe ku mutwe, ariko mpwemu yera atagusobanuriye vyose n'ubusa. Niyo mpamvu uyu munsi dufise amashengero menshi, tugaca tujya n'ivyizerwa vyinshi, ariko dufise Bibiliya imwe. Ugiye kuraba mu Bibiliya idini rikoresha n'irya rikoresha, usanga koko ari gitabo kimwe, ariko bakaba bafise ivyizerwa bitandukanye, kubera ko mpwemu yera ntabari kahishura, ariko ubwenge bwabo nibwo busoma Bibiliya nkuko wosoma ibindi bitabo kanaka, nkuko wosoma amahistwari kanaka. Umuntu ugasanga Bibiliya arayifashe ku mutwe nka yose, nta kintu na kimwe uwo mubaza mu Bibiliya ntakwishura, ariko atamwemu yera rimwe. Nagenda kubwira ngo atamwemu yera Bibiliya ntiyo guhishurira ukuri kose. Kandi na Yesu ntushobora kumutahura utagira mwemu yera. Uzomumenya, uzomwigishwa, nyuma y'akabazo kanaka uzomuhakana, uzorondera vya vyizigiro vyawe ubirondera ubibure, kubera ko nta mwemu yera ufise wo kukwigisha no kuguhishurira ukuri. Rero nagenda kubwire ngo unumara kurondera mwemu yera azokwigisha kubijanye n'icaha, azokwigisha kubijanye n'ingabire yawe,
kuko hari abantu benshi batazi ingabire zabo, ugasanga nabavuga butumwa kubera ko bavuga bati wambaye ikoti ukaje kuvuga ubutumwa na Bibiliya birabibereye kuraba. Nkuko jewe ndabaha akarorero, nahora nezerwa no kubona abasirikare bafise inkoho bambaye n'iteni, nkavuga ni nanje nzoba umusoda, ariko naramenya koko mbega umusoda yemerewe iki, umusoda akaranga mutima k'umusoda n'agaki, ariko ntabwo nari ndabizi. Ariko mu nyuma maze gukura ndatahukirwa ico umusodari nica jejwe, mu nyuma ndavuga ati bonye bigoye. Hari abantu benshi uyu munsi bari mu gikorwa c'Imana, arabavuga butumwa, arabaririmbyi, ariko atari ingabire zabo, atari co mwemu yarabahamagarira, ariko babijamo kubera ko babinezererewe kubikora, canke bahamagawe n'inda zabo. Hari abantu benshi bavuga bati ubaye pasteur ucutunga, ubaye pasteur abakristo baca bakugurira imodoka, bakugurira inzu, bakugurira ibi, ugasanga ari muri vyo atari mwemu yera amurongorereye muri ivyo. Ndagenda kubwire igikorwa c'Imana ukirimwo utarongorwa na mwemu yera kirakurusha. None rero raba usuzugure umwidegemvyo wawe, umwidegemvyo wawe uva kuri mwemu yera. Mbega umwidegemvyo wawe ni ijambo ry'Imana canke umwidegemvyo wawe uridegemvya ariko ijambo ry'Imana ntirigushigikiye? Raba ico ujakariye ikintu kanaka, mbega ujakariye Kristo, mbega ujakariye ijambo ry'Imana canke ujakariye idini kanaka? Ni wowe kwisuzuma. Bibiliya iravuga ngo nabari mwebwe mwisuzuma guko ari umwe mwiyizi. Wowe ni wo gusuzuma ingeso zawe, ni wo gusuzuma ukwizera kwawe. Urako atakindi kintu kanaka ujakariye, ni wasanga hari kintu kanaka ujakariye ucuhindukira, ni wasanga hariho umuntu ujakariye ucuhindukira, kugira ngo woye kujakarira umuntu, kuko umuntu ntashazoguhemba. Umuntu ejo umukorera neza, ejo akakwibagira, ejo mbere akakugwanya, ejo akagusubiza ibibi, nawe uzokunguka umubabaro gusa, nta bugingo budashira uzoronka. Niyo mpamvu nguhamagariye ngo ntujakarire umuntu numwe, ariko ujakarire ijambo ry'Imana, ujakarire Kristo, uwo ni wazoguha ubugingo budashira. Hariho ibintu benshi dukunze kuvuga ivyaha, ugasanga umuntu akubwira ngo jewe ngo sishaka gusoma Bibiliya, sishaka kwinjira muri vy'Imana cyane, ngo ndashaka kumenya bike, ngo guko Bibiliya ivuga ngo uwuzi vyinshi azobazwa vyinshi. Ngo rero je ndatinya kuzobazwa vyinshi, ngo reka ndondere bike kugira nzobazwe bike. Ndagenda kubwire ubutumwa bwiza buravugwa, amateleviziyo aravuga ubutumwa, amaradiyo aravuga ubutumwa, mwibarabara aravuga ubutumwa, amashengero aravuga ubutumwa. Ntuzoronka ico wireguza uvuga ngo sinamenye vyinshi, kuko n'uyu munsi ko turavuga ubutumwa ndizera ntakekeranya ko aho uhagaze buriko buragushikira. Bushobora kugushikira uri mu nzu yawe, bushobora kugushikira uri mu modoka, bushobora kugushikira uri mu kazi kawe, ariko ubutumwa bwiza buravugwa. Ariko ukwiye kurondera mwemu yera kugira ngo aguhishurire aho ubushobozi umutima wawe kwakira ubutumwa bwiza, kubwizera no kuguha ubushobozi bwo gukora ijambo ry'Imana rivuga. Abandi nabo hari abantu bariko baravuga ku bintu vyerekeye icaha, akakubwira ngo mbega icaha kugikora, erega aramadini menshi yabamaze kubatiza icaha, akakubwira ati we nunwa inzoga ukaborerwa aho nta caha kirimo, kuko izo na Yesu yarazinyoye. Abandi bakakubwira ngo kunywa inzoga ukaborerwa nta kibazo, kubera ko na Pawulo yarabibwiye Timoteyo ngo wewe ngurazohura n'utuyoga duke duke ngo kubw'ubugwayi bwaho. Nagenda kubwire nta muntu numwe yoshobora kukwigisha icaha ngo ugihebe atari mwemu yera. Nabonye mwemu yera ari we wabasha gukura umuntu mu vyaha, nabonye mwemu yera ari we akura inyota y'icaha mu muntu agashiraho inyota yo kugororoka. Uwo mwemu yera rero ni we ndiko ndagutumirira uyu munsi. Ashobora kukwigisha kwambara, ashobora kukwigisha ivyo Bibiliya itakwigisha, ashobora kukwigisha n'ivyo utigeze wumva mu ishengero usengamwo. Mwemu yera arashobora kukwigisha ku rugezo rwaho wisanga utari bwakizwe. Erega nanje naratangaye, narinzi maze gusenga, maze kubatizwa mu mazi menshi, ndabwira abantu ni nakijijwe, barambwira bati oya nturakizwa ongera ukizwe. Ndavuga nti none umuntu akizwa kangahe? Ndavuga nti je mbona nkijijwe, ariko hari akantu kanaka kari kakindi ko ntari bwabohokeko. Ariko mu nyuma maze kugashikako nkakabohokako, ndamenya ati bwa bundi cagihe sinari bwakizwe neza. Ndagenda kubwire urashobora kuba wibaza kukijijwe kubera ko idini rikwemera, aho usengera uri pastori, aho usengera
ufise ibango kanaka, aho usengera uri umwubahwa, aho usengera bakwemera, abantu bakavuga turiya muntu vraiment n'umugororotsi, kumbura kubera ko ukora icaha winyegeje, umutima wawe ukaba nawo ukubesha, ukaba mpwemu yera ataraguhishurira, utaramuronka kugira ngo akwemeze kubijanye n'icaha, ukumva ko uri umugororotsi. Nagenda kubwira nupfa abantu bazovuga ngo agiye mu ijuru, kandi ishengero rizovyemeza, rivuge n'abantu benshi bavuge ngo turakeneye kumera nka naka yarapfuye aja mu ijuru, ariko koko ntuzobugiye mu ijuru. Nagenda kubwira ngo nugira mpwemu yera azoza kukongorera, akubwire ngo rega bijya bintu naho abantu babigushigikirako ni icaha. Azoza kukubwira ati erega hajya ahantu usengera, iriya myemerere mufise ntabwo ari iy'Imana, iriya myemerero uwo mwizera ntabwo ariyo jewe nshigikiye. Azoguhishurira kuvyerekeye uko kuri, mpwemu yera azoguhishurira n'umurongozi ari imbere yawe, akubwira ati rega uriya murongozi sije namuhamagaye, nabiri avuga ni kinyoma, erega ziriya mbaraga akoresha mu gukiza abagwayi, erega ziriya mbaraga ariko arakoresha ntabwo ari imbaraga zanje, ni imbaraga zikuzimu. Uwo nta wundi muntu azobiguhishurira atari Kristo Yesu. Hari abantu rero uyu munsi shetani yanyaze umwidegemvyo, shetani yatumye bajakarira amadini canke abakozi b'Imana kanaka, bakajakarira imyemerere yabo idahwanye n'ico ijambo rivuga, ugasanga bagiye kure y'Imana. Nico gituma nenda bahamagaye uyu munsi kugira ngo mujakarire ico ijambo ry'Imana rivuga, mwoye kujakarira abantu, mwoye kuba baja bicakanaka kubera ko idini ryacejeje, mwoye kujakarira umukozi w'Imana kanaka, kuko yababwiye ko hariho abo tubona ngaha ku marezo sosio bavuga bati jewe nije ndi Yesu, kandi ugasanga koko hari abantu bamukurikirana. Aha mu gihugu ca Kenya naramubonye aravuga ngo jewe nije Yesu w'i Nazareti, nije nari nabambwe, nije nazutse, nije nagiye mu ijuru, nije nari mfise intumwa, none ngarutse mu isi. Kandi ugasanga aba bantu barafise n'abantu babakurikira. None ushobora kwiyumvira ati none ni gute umuntu yita Yesu, hanyuma amaze kwita Yesu akagira n'abantu, mbere rimwe rimukibaza ati ivyo ari byose aba bantu ntibakomeye, aba bantu baragwaye mu mutwe, canke aba bantu nta bwenge bagira. Nagenda kubwire aba bantu bajakariye imyemerere kubera ko batagize mpwemu yera, ariko mpwemu yera hamwe bosenga mukuri no mu mpwemu bakarondera mpwemu yera, Imana nayo baha mpwemu yera ikabahishurira ku vy'ukuri kw'ijambo ry'Imana kuvuga. Niyo mpamvu ndakubwiye ngo uyu munsi, guhera uyu munsi nawe wirabe, mbega ujakariye ishengero. Ni wasanga ujakariye ishengero, ucuza usenge Imana, ubwira Imana ngo ndakeneye kumenya ukuri kubw'ishengero n'ivyizerwa mfise ko ari ivy'ukuri koko, kugira ngo sinzohave nzukira ukumaramara. Kuko Bibiliya iravuga ngo hari abazozukira kumaramara, hari abazododora ariko ntibazokugururirwa. Mbere benshi bazovuga ngo twakoreze ibitangaza n'ibimenyetso vy'utwumiza mu izina ryawe, ariko Yesu azobabwira ngo sinigeze kubamenya. Wo kwiyumvira ukuntu umuntu yokora igikorwa c'Imana, Imana ntiyigere imumenya, ni ibintu biteye ubwoba. Nico gituma ngo uhamagaye wowe kurankurikirana, turiko turasangira aya majambo y'Imana, ngo uhindukize ubwenge bwawe, urabe mbega ujakariye ico ijambo ry'Imana rivuga, mbega ntujakariye idini, mbega ntujakariye umuntu kanaka. Imana yo mwijuru iguha umugisha. Umaze gusanga hari akantu kanaka wajakariye, ucuhindukiza ubwenge, ucugarukana umutima kw'ijambo, ucugarukana umutima imbere y'Imana, uce bugufi mu mutima wawe, nturabe igiti ufise mw'ishengero, nturabe ubwenge ufise canke titre ufise mw'ishengero, naho woba uri umurongozi ugasanga uja uracajakariye umurongozi nkawe, kuko hari abantu bahamagawe n'abantu nabo baza guhamagara abandi. Muri ico gihe bakitwa abapasteri, ariko nabo babaye baja b'abandi bapasteri atari mpwemu yera ariko arabashigikira, atari mpwemu yera abarongoye mw'ijambo. Ndasenga Imana ngo umaze kwitahura aho hantu, ntugire umutima ukomantaye, ntugire umutima wishigikira mu makosa, ariko uca bugufi usenga Imana, uyibaza uti ndakeneye kumenya mu muhamagaro wanje uranshigikiye, mbega ndiko nkorera wewe canke ndiko ndikorera. Nimba uri umukristo asanzwe ukaba uri mw'ishengero kanaka, ariko ukaba utarumva mpwemu yera akurongoye canke aguhishurira kubw'ivyizerwa no kubw'ishengero no kubw'abakozi b'Imana wizera canke ukunda, akaba atari mpwemu yera ariko arabigushigikiramwo, uca bugufi urondere mpwemu yera. Ndagenda kubwira mpwemu yera ntabwo agenderera abapastori gusa, mpwemu yera ntabwo agenderera abavugishwa gusa, ariko mpwemu yera agendera abantu bose. Hari abamuhawe n'abataramuhabwa,
abataramuhabwa nagira ndababwire ngo mumurondere, kuko Bibiliya iravuze ngo abazomurondera bose Imana izoshiriza kubamuha. Abamufise nabo ndabahamagarira kumwumvira, kuko hari abantu uyu munsi mwemere arabwira ibintu ababwira ngo va muri aya mashengero, reka ibi vyizegwa, ariko kubwo gukunda umuntu, ariko kubwo gukunda ikintu kanaka, kubwo gukunda inyungu bakuraho hantu, bakanka kumvira ico mwemu yaravuze. Nagenda kubwira ntuzobe mubazukira ubumaramare, ariko ube mubakora ico mwemu yaravuga, mubarongorwa na mwemu yera, ari bo bana b'Imana. Nagenda kubwira urashobora kuba warabatijwe, warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko sico kikugira umwana w'Imana. Ikikugira umwana w'Imana nuko orangiza gukora ivyo ugahabwa mwemu yera, hama ukumva ico mwemu yera avuga. Kiriya akubuza gukora ntugikore, na kiriya akubwira gukora ukagikora, niho uzoba uri umwana w'Imana. Ushobora kuba uzi kuri umwana w'Imana ugasanga mwemu ya nta kintu akubwira ngo urongorerwe mu ijambo ryiwe. Ndagenda kubwire uracara umuja w'idini. Rero nico gituma ndaguhamagaye uyu munsi kugira ngo uve mu kujakarira idini canke abakozi b'Imana canke ikintu kanaka, kugira uhabwe umwidegemvyo. Uwo Yesu niwe watanga umwidegemvyo biciye muri mwemu yera. Kaze rero dusenge Imana. Data urahomanigira neza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ridasanzwe, uhoraho uhesheje guhishurira imitima yacu. Turasenga rero data buja wera ngo uduhe mwemu yera, abataramuronka abamurose nabo data uhoraho uduhe imbaraga zo guhishurirwa nawe kubw'ijambo, uduhe imbaraga zo guhishurirwa nawe kubw'amasengesho canke amasengero, ivyizegwa tugenderamwo. Uko tugenda ntaba ari twebwe twirongora, ntiturongorwe na kamere kacu, ntiturongorwe n'ivyizegwa vy'amashengero, ntitwugendere mu vyo amadini canke abarongozi badutegeka, ariko turakeneye kurongorwa nawe. Duhishurirwe nawe mwijoro turyamiye, duhishurirwe nawe tugenda mu vyo dukora, mu vyizegwa vyose, mu izina rya Yesu Kristo. Abari mwemu yera ganza imitima yacu, abari mwemu yera duhishurira, abari mwemu yera agendana natwe, kugira ngo ntituzozukire ubumaramare. Turakeneye kwidegemvya duhawe ubushobozi na mwemu yera. Turase kujakarira ikindi kintu kanaka atari ijambo ryawe, turase kujakarira abarongozi, turase kujakarira amadini mu izina rya Yesu Kristo atari mwemu yera. None turagushimiye, izina ryawe nirikomeze guhabwa ishimwe n'icubahiro. Turagushimiye cyane kubwira ijambo. Amen. Imana yo mwijuru rero ibaho umugisha abakunzi b'imbonesha kure Heritage TV. Twasangiye amajambo y'Imana, yari Evangeliste Nduwayo Jean, mwariko murasangira amajambo y'Imana. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.